kuvuga ihinguriro turahingura amamesa tugatangura tukagenda mu ndimo mu matongo tugaca ibigazi tumaze kubica ibigazi tukabizana ngaha mu ihinguriro tukabikabika iyinga rimwe ni kuvuga ku munsi ugira 8 tugaca dutangura kubihingura mw'amamesa ni kuvuga yuko ubwa mbere tuvuye kubica mu matongo tubikabitse iyo minsi 7 duca tubiyungurura tukabiteka bihiye tukabishira mu mashine tuje kubishira mu mashine imashini ikabikanya amavuta agaca atangura kuboneka ni kuvuga amavuta turayashira mu vyombo tukayashira mu magunguru tugashora muri savunoro canke tukadandaza n'abanyengozi hama kubijanye n'ubucafu buba bubonetse nabwo duca tubukoresha mu kuza kubutabiza bya bigazi nyene tugaca tuguma turonka umwimbu mwinshi gusumba kuvuga twebwe ibikungwa turabicaniriza ibigazi imise nayo tukayihinguramwo amasabune kavamo itoroto zija kugaburira inka canke ingurube ibitungwa byose hama ibicafu bisigaye navyo duca tubitwara mu mikoze cyane no kuvuga yuko duhejeje gukuramo amavuta amazi duca tuyarungika mu binogo arimwo umunyemwe tukarindira ko yuma dufate wa munyemwe wuma umaze kuuma duca dufate haraza imiduga amabeni amafuso bakaza bakawutwara ni mu zindi ntara kuja kurimisha ibitegwa mbumbarugo vyose tubihabwa n'ingene ikirere kiba kiriko kiragenda nk'igihe akazuba kabonetse umwanya nko mu mezi nk'atatu ubumaze kuuma ugeze aho umuntu ashobora kuja kuwutabiza ibitegwa kubera ugikanye ushizemo ibitegwa bica bisha mugabo umaze kuuma ushizemwe ni angeri nziza gose akunguko ni keshi nukuvuga yuko kare abantu babikora ukutamenya baza babisuka mu ruzi bikaja konona ibidukikije mu Tanganyika ubu unyi beshi bamaze guca ubwenge bagiye bararaba ikigo cyane cyane OHP kiragerageza uburyo bwose kiza kiratuma kwa manama keshi gashoboka bagatumira abantu bagize amahinguriro bakaza barabereka ingene bigenda nukuvuga yuko aha inyuma y'imyaka 3 iheze iri tongo ntiryasuku ryari ryarabenje amatoto kakujya kubona ko umuntu agwaye kwasha usanga yabenje imishatsi canke nibindi ugasanga atameze neza mugabo urabona uri kurabiraba amatoto urabona ko ari ibintu kabisa amatoto asa neza kandi n'ivyamwa nk'ubwa mbere nkirironka hari ibyo twita amakomva nk'ibi turimwo muri ino ndwi yarashobora kwimbura nkasanga ndoseho nk'ibigazi 10 canke 20 mugabo ubu unyi buri kwezi ndashobora kuronka 70 60 izo zose nimvo zuko rifise ifumbire rikwiye intambamye ntizobura mu kazi ka misi yose aha turakoresha ibintu bijanye tafise umuyaga nkuba tawukoresha hari gihubura tukikora ku gitoro naco nyene rero muri iyi saha turiko tavugana n'intambamye ikomeye igihe kibuze ibikorwa byinshi birahagarara nk'ubu aha duhagaze ngaha amazi dukoresha ava mu kiyaga tuyakwega n'imashini yaduza yakuriye epfo igihe tubuze igitoro akazi gace gahagarara intambamye ni nyinshi rero dufate mu ncamake n'ibintu umuntu agenda araraba ingene bigenda ukazusanga udutosi nitwishi ujanye n'ibyo nukuvuga yuko ahubwo no babarira umuntu atarijukira gutabirira itongo n'umuhombe cyane na cyane ubu turumva beshi bariko basaba hirya no hino fomi ifumbire yabuze mugabo twebwe umuntu ari muri iki kiyaya ari umuntu amaze kumenyera akamaro k'umunyemwe ingene umeze naho yoba igitebaganye fomi ahayikoresha
turakoresha kandi tukimbura umwimbu mwinshi. Mwavuze ati ibigazi, mbega ubudasa bw'ibigazi bitabiwe n'ibidatabiriwe. Ni ukuvuga yuko ikigazi gitabiriwe urashobora gusanga kiri ku ibigazi 20 cankwe dufate n'ibiburiburi ntiwogenda uza kuraba ikigazi wosanga kiri munsi y'ibigazi 5 vyamye kamashugwe biri ku kigazi.